turabona abadari imitobe wabamere yego n'abavyeyi. Iyi ni inkuru yabereye ku hoteli kwa isi yaboze yishwe n'agahangova ubwo nyene abanyweye amazi kukagezi hazi kabingwa kakalofa kagasazi k'ikintazi kamanuka gatambuka kagaruka kaguye mu mutobe basi karawusimbuka mugenzi we tuje ndani tunywize ibiro tuve kuyi mitobe itera itiro bene imvyiro bageze ku muryango ubanza urabacanga urabakanga urabacanga umutwe hasi. Yusufu abibonye hagurukana gahari ngo bari batoka mbari bava imwaro mbagira ipasi nawe hageze ukuguru baragutoneka ngo yonigo agendukiye havuye nkika ugenda bumigamba buduga ingazi kwa ngazi ngo yakinye n'abatazi buguma bwanika hageze mu nzoga kagikona kagaruka ngo nukuri je nkwaye cyane simba shanda shiruka we nanatumye Ramazani azanye isanduku y'ihoro aje ngaha ndani. Ramazani ashitse aradodora aturica afise hasara kontorora akabingo gatangura kujegeza kumviriza karicara kiweza Ramazani utire kandi ntwari fege jewe ntavyamayoga sindi nkabarukwege uyundi uti ninde ngahabarukwege kwanza ntiwase kino gifege cyangwa ivyo vyangwa ndabikwege niwasubira wallahi je nzobikwega niwatubira ntamuharu uzabona ndwega agira imana kinyota ubwo nyene arinjira uhitana kabingo baje kumugezi kuzigira kinyota agenda gakwega ukuboko gahindukira kuraba Ramazani kinoko bageze hanze ngo twigire ku kagezi tumwe gatobe katavanze kandi hari n'abagenzi kinyota tire katumwigi bagize Ramazani kumanina kasimvye nkakavyize bicara hasi kwanza impande y'inkumi bari presenta nguyu mwite kabingwa amacumi kinyota hagunusa kabingwa n'ubushapu bwinshi kicera hagati kinyota kicera ko gati toka mvako kari kakunza umwana agaha umutobe torako wenwako reka kwizempelesha mvuze honjako kawakiriye kawumumenako kumbe kari kavuye umwana gumanere mbuza gikaruza kinyota kalamwikurako abagole bari ku ruhande barakavuga ngo kano kabire nta mitoma gafise atarukwanika kinyota ati kura mutobe we peti acha bintu byakato kaba kawumenye mukepi kinyota ati urabona sha peti yangu jenga haye bana bafise apeti ata nakabenze mukamara mangwereke agahanda gwagahanda kiruka munda kumva bigenda biganda kaja munzu kwikanda kanda kuyakanda amazi ndavuga vyeri yaramayeri kugurura isanduku gateri pafu kinyota tiwe sha ubucafu kuma mako ntumenyera ubucafu inge bitobe kudadako amenyo waruyakuye mu kabingwa ibikoze menyo wanje ntagaso ndagiye unigo yuva maraso kubatide Ramazani zamumenye minda yafoye nk'uvuye kujya imbere ageze ndani tukwereza menye ndumva nihonyoyeka tuyingiga narakubwiye ko zino ndevu zozitwega narakubwiye ko bino vyangwa nzobikwega kudadako ntumenyere simenyegwa hoshi genda hoshi wambolegwa Yusufu abonye umwana atangura guhara ngo baby Benyami bitesha monami umukobwa arikanga toka wuri enemy Yusufu ngo afise kashi ubona gute tuhagende yo cenda kijijwe sinkora ivyo ahenyire kurira agitone skirabira agisiga kirira amaso yuzuye amarira rukurikiye umwana ruhura n'akabyo kadafyina karuta hasi rugwa rushika hasi umwana yubonye aratwengana ukura rumikwa umukozi w'ihoteli nyeruka vyura kimaze kuvunika kirakarega kuniko kamvunye kuri uwo mwanda wesha haguruka afata umuhanda kumenga ntiwumva kumenga ntunyumva mukobwa abona ko bagira bakabeshere jewe wewe nyene nari niciye mu ntebe umukobwa abonye habavye arahaguruka reka ndabisigure bitamugiraho ingaruka icabitanguye kino nyene ca Yusufu jewe akandi uti ntibinantwaye ingufu kalahindukira ngo thanks merci shishe asante we barenyo murakoze nunyite kabingwa akanakimana nanje ndika neza ndi n'umubanyi turabana yo kwiga zina nkuye inkofero kagoswe kagwa ku gikomele ca Yusufu akimara ingufu agihonda mu mutwe kirasara kirakala wallahi duhuriye uswazi nzokumena iyo misaya aya
rekana n'ibyambwa n'ibyanka ndacirukana izire ngaha bakumase bogosi namuhaye byose na avase bogosi aragakorakora uyundi uti ngo sawa rero nagasaga sigara murayaga nk'abayaga bogosi uti we shapeti yangu zaniyo nkoni kwanza ngaho tangure kazi kinyota garuka yarase kugashavu keshi ramazani yafashwe y'ivyihoro kinyota tisohori yobono nawe atangura kuziba kugahari yaratse mukanya kabingwa yaranyishe kubera ibya mito bitagira ihoro reka tujihoro afata amacupa mesha rundamwo ameneramwo yose amariramwo akari impanda ya Yusufu bagatera ikirato kibazani wabikoze karamusubiza ubwo nyene pufu ninde yubahuza intare mu mare mu nyere ubosha wa mgawe reka nkusubiza ivyawe akandi wa mgawe nawe imbwa n'ijugaburira bene ziguprofita ziri gupita pita Yusufu ndakubita ugisanga hospital kumbe karakabingwa kipowoye muri dushe kanakanga abajinga karabatoka karabacika ubwo nyene cerere nigo impande ya pesene kwanza karapowesha ubwo nyene igicacu ubwa kabiri igicacu kumani nagatangura gusanza amazi kw'abakanga karatobora kabereka yuko byose byamaze gutoboka nabuti niba atasaze nitwe twasaze abamere bagaruka kunywa imitobe batazi ko byamaze guhinduka ubuyobe barabazanya harimo akantu barijijanya uyunda ndi yusura ninagwara bazomvura ngo rekanwe nongera nitegura bongosi kongosi yasaze na massage akabingwa kabibonye kumva umucece we chamasa chagahonyoye mwizosi akabingwa mu mutima nivyo cankwe n'inzozi bogosi ndakwakwanya nkwakwanya nawe ni muganya gitamu mazi tuhindura amavazi gihindukira ku kabingwa ngo tuje ku kazi lala hapa no musi ntagukwepa no musi ntagusepa no musi nkora nk'umusazi kabyumvise ngumusazi kabonye igitoboro ubwo nyene kajya umunyike bagasubizayo bakabarira ati mbujindike caha welo fasi ngira nkucurike rugahaye ikina kandi ngo swatava ku bintu karaniga birankarura kaze runo runtu swatango ntaco ntumfata nzunguruka nkingata ngo nanje no gufata no gukata kumbe kukagezi barajyaguye kimana ribaza iyo vyoba vyavuye niyemeye ko kinyota yabikoze niyemeye ko ibyo abona ari vyabakoze navyemeye abonye ruko kwanza haje imborerwa aracobegwa zimubako zigenda ziragwa kukageza abagore bose mbese baragwa umwe aratahari katabitahuye ifile afungirako kukabingwa nako egela yomva kutanako ibara ngo nagufashe ku midomo ntabwo nshaka ubu ntakumwiko kageze ku muryango kabona umwana bamukimbisa kabona imbaregwa zibiri zigenda zivuga ibyo kumucinyiza karavuga oya ndakereka ntabana ataguhumiza ntagugumiza imbaregwa zikanganiza toka ndakera umwana asohoka ikido hasi aragihonyora nk'inzoka shuti igifuti amujyamisha ikiri gishuti karakura inkofero karala musabite kaneza uti ndashimye nta kindi mfite ariko ntagaso tumwe gihe gihite yo reka tunywe imitobe twiyongere mpaka tuzanye inzobe abazihe barasara batazi ko bariko banywiza abasore umva mugore ndakwisavye sindi umugore yo yakiye umutwe wamenaguritse abamere bose umutwe yamenetse yo bataviye nako ku ruhande kw'ikaze ukaronsa umwana ukaramutahanye homwe bana ubwo nyene